Naweza mliona machi ni bahati, kama mwenzako anakushinda bahati basi ndio hatakuwa na bahati leo ya kuyaza, wakatuyaza goli moja wakaizibia paka mwisho. Basi unaona dinamiki ni wajuere wenyewe hawana jina, ni wajuere bado wangali wanajifunza mpira wanacheza mpira mzuri, kama wanapigwa goli ndio wanasema wacha tucheze juu tushafungwa. Wangekuwa na hiyo roho ya kucheza gisi wacheza deze mita wacheza premier mita, na waza mambo yangekuwa yangine. Je, objectif ni ile ya kubeba kupe? Objectif paka hivyo kupe kuangalia classement, ekipe haziziana pointi mingi. Sio kusema leo tunapigwa ndio tunatoka mu objectif, hapana. Machi moja haiwezi ikatukata tamaa. Tutaendelea kukua na objectif yetu. Washabiki waendelee na wenyewe waendelee tu kutusaidia, wawe karibu yetu tu. Sisi tungali tunapiganisha na wenyewe watupatie nguvu. Icambere nakiriye insinzi neza cyane kubona turonse amanota 3, novuga yuko ari amanota 3 atari yoroshe, novuga yuko mu gice cyambere twashoboye gukina neza, turaronka n'uburyo butari bwo gutsinda, tugenda kuruka tumaze kuronka igitsindo kimwe, ariko mwabonye yuko mu gice cya kabiri dinamike ariyo yashoboye kudusatira cyane, baradomina bararonka n'amaoccasion, novuga yuko mu gice cya kabiri atakintu na kimwe twakinye, dinamike ariyo yari yafashe ukino mu ntoki, ariko igikuru no kubona tushoboye kuronka amanota 3 y'uno munsi, novuga yuko ari amanota 3 twari dukeneye cyane. Ni byiza kubona dutsinda match zibiri hanze canke kuri Stade Intwari, ni ibintu bishimishije. Novuga yuko ikintu ca mbere morambwira peut-être abakinyi muri no misi nta rukino go hanze canke rw'iwanyu, ahantu hose kesa swa iwanyu kesa swa hanze, ikintu gikuru ugiye kurondera amanota 3. Novuga yuko harimo determination, harimo ishaka kuva mu ntango gushika match irangire. Mwabonye yuko naho dinamike yashoboye kutudomina kuva ku munota wa mbere gushika ku munota 45 w'igice cya kabiri, twashoboye kuresista, turakina, turadefend igitsindo cacu twari twarose mu gice cya mbere, na match irashobora guhera turatahukana amanota 3. Nivyo uravye ingene twatanguye faze yari twatanguye nabi, twaragerageje kuraba n'uzenya amakosa yabaye, turagerageza kuza turayakosora. Murabona novuga yuko ubunye biriko biraza buhoro buhoro, kandi turize yuko bishobora kuzobandanya mu misi zose. Je ndibaza yuko message ngo ziyatari equipe baje kugwanira ngo Big Four canke kutamanuka canke kugira iki, ibintu muzi message iri mu migwi ngaho imaze gutwara ibikombe bitari bikenya. Objectif ya mbere bifise shakane no gutwara nk'ibikombe nka bibiri, ngo ndibaza yuko objectif ya message ari ijyanye nyene atakirahinduka no munsi nari bose. Nubwo yuko bashimisha ku rugero je nashaka, urabona yuko kenshi dushitse imbere tugira ingorane nyinshi, peut-être manque ya concentration, akabura confiance, akabura iki. Nivyo nk'ivyo tuzoza turagerageza kubikosora buhoro buhoro, turabe yuko mu nkino zizoza bazoshobora kuvyifatamwo neza bagakora neza. Cedric Dani n'umukinyi mwiza, kapiteni, mumaze kubona amazi imyaka myinshi ari mu kapiteni muri message ni ruremesha umujere, kandi amaze kugira ku rwego rwo hejuru, kubona asigaye amagagwa no muri equipe nationale senior. Umukinyi mwiza, ico ndamwifuje no kwandanya akora kugira azashika ahantu arengeye ngaho azashike kure. Novuga yuko twebwe aho tugeze ubunye urukino rwose turufata yuko ari nka finale. Twegi kuru tuba tugiye gukina urukino turondera amanota 3, urukino rwose dukina turufata yuko ari finale, tuba dukeneye ajya amanota 3, niyo objectif yacu, ni kujya nyene nta kirahinduka. Abakunzi ba message ngo zibaze bame bari nyuma yacu baza kudushigikira. Murabona turigiye hanze baba bahari barigora bakaza, ugasanga peut-être barafise ibintu byinshi byo gukora, ariko bakigora bakaza kudushigikira. Nibaze badebukirwe, baze bame bari nyuma yacu, natwe tuzokora ibishoboka byose kugira dushobore kubanezereza. Murakoze cyane.